ngo mu gihe hari ihohoterwa rikorerwa abakenyezi ngo hariho n'irindi rikorerwa abana. Ivyo bivugwa n'umupfasoni Jean Pierre Ndirahisha arongoye ihuriro ry'abakenyezi. Uwo mbere asanzwe n'umushikiranganje w'indero yishuye ku bibazo by'abamenyeshamakuru aho yatanze umuco kubibaza ko ikibazo ca konkuru cyo mu mwaka w'icenda coba kigiye kuhava. Ivyo rero akaba yabishikirije mu ruganda rwatunganijwe kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku bijanye n'ubuzima bw'abana. Baramutse tugira inama n'abakenyezi b'imboneza kugira ngo bumve yuko kwitwararika ibibondo byacu ari uruhara ntangere kwa twese abantu, ariko na cane cane abakenyezi. Rero tubagiye kw'intererano nyinshi kugira ngo turandurane n'imizi abana dusanga mu ibarabara, abaheba amashure, abataronka ibyo bafungura, abana bapfa batabwa mu mabarabara canke mu ishamba. Twumve ko twese rero umwana yokura azi nawe yuko atategereza kuba imboneza. Hama ikindi naco nuko twama turiko turavuga ngo turwanye amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gihe bakuze. Mugabo na rimwe twahora tuvuga rero yuko n'umwana mu gihe ataronka ibyo afungura, atarara mu nzu, aheba amashuri, n'ibyo nibaza yuko naho nyene ari amabi yandi. Rero kabakenyezi b'imboneza dutegereza kuva ngaha arimo wese yiyemeje bica agiye gukora kugira ngo ibi byose bishikira abana birandurane n'imizi. Nico gituma twatumiye abari mu ihuriro ry'abakenyezi, abihebeye Imana, abayobora igihugu, mwabonye yuko hariho n'abamustanteri, baburamatari, abashikiranganje, kugira ngo twese umwe wese muco ajejwe, umwe wese ahari yumve ko umwana kuva akivuka ategerezwa kubaho neza agakura atangorana afise. Kumbure murasanga bigoye, ariko tugiye hamwe tukagira urunani twese twoshika kw'ihangiro ryiza ry'umwana akura ameze neza. Kwandurwa ku mwana birashoboka. Nk'akarero twotanga, hariho abavyeyi iyo nk'umuhira bama bariko baragwana, abavyeyi bama baborewe canke abavyeyi bafise baronka abana benshi cane ugasanga bakibitwararika. Ariko aha cane cane nk'akarero notanga ni nk'umuvyeyi umugabo se w'umwana arondera abagore benshi, mugihe afise nk'abagore benshi akabyara hajya hariho niko kumbure n'indwi yohera hariho abana atigeze agenda kuraba. Nibaza ko ari muri uwo mwanya tushobora kuvuga yuko twamwanjwanjweko cane cane yuko kumbura ivyo yari ategereza kuronka bihari ariko ntabironka, n'ibindi navyo bishika akaja nko mw'ibarabara mu gihe abavyeyi bakenye. Aho nibaza ko bitaba bibavuyeko, ariko natwe ico duca dusaba nuko naho abavyeyi baba bakenye hariho ababanyi babana, na cane cane mu gihugu cacu turavuga yuko umwana si uwumwe. Twumve rero yuko uyu mwana akaja mw'ibarabara ushobora kumugaburira nawe womufasha, ugafasha abavyeyi batishoboye kumbura. Ariko uruhara rwa twese nuko twumva ko ata mwana tuza turasanga mu bintu bibi. Ego ku bwanyu muravye iki kibazo c'abana nyene babana baba bari nko mw'ibarabara bava mu mihana itandukanye kandi bafise n'abavyeyi canke bamwe bakaba batanabafise, igisa n'ikibazo kigomba kumera nk'akananira bahinga. Mwebwe hari inyishu mubona yuko muvuga muti irashobora kurama kugira ngo iki kibazo co kuri bene aba bana gishobore inyishu ishobora kuba inyishu ishobora kurama? Inyishu ibaza ko twitora igihugu twese duhagurutse, kubera ko hariho abana bari mw'ibarabara ku mvo zitandukanye. Nk'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu karabitanguye yuko gakura abana mw'ibarabara akabajana iwabo canke mu mihana mu zindi ngo zumva ko zobatunga. Nibaza rero kugira twitorere umuti urama nuko twese twokumva yuko duhagurutse ukavuga tuti uyu mwana ko yavuze ko adafise abavyeyi tukamwishinga. Urabona hariho nk'amawuruferi abana bakuriramo atakibazo, twumva reko twese umurundi wese ashoboye gufasha uwo mwana twokwemera tukavuga tuti jewe n'ukuri ndemeye kumutunga nk'umwana wanje. Nibaza ko twotora umuti urama, ariko twese duhagurutse. Niyumve yuko bamujubije iwabo avuga ati jewe naje mw'ibarabara kubera dukenye, none hari iwacu none nzobaho gute. Nibaza rero tugiye hamwe tukagira rero imigambi yo twumva twese ko duhagurukije ico kibazo cotorerwa umuti. Byose bipfa gushaka mpagarwa hamwe navuze nti uvuga yuko umwana atari uwumwe
kubera iki baja mw'ibarabara tubona kugira umuntu atahure neza mwavuze ko hari abana babinegirije canke bajanirwa ko iyo tutahure neza mbere nk'abo bana bari bajanirwa ko baba bangana gute mu gihugu nk'ibitigiri vyoba biboneka noba ndakomeje no kuri mvuze igitigiri ariko ni benshi mugiye kuraba mu bisagara urasangayo abana benshi ku mabarabara canke ruguru ugasanga abana n'ubundi barataye imiryango ari bavuga ngo bagiye gupagasa ntumenye niyo bagiye na cane cane nuko kumbure ari bikwega n'abaja kurondera ubundi buzima ugasanga bafise ingorane nta gitigiri imvuna novuga kumbure uwobaza ubushikiranganji bujejwe agateka kazira mu nibaza yuko yobazi ibiharuro ariko mwese aho muciye nibaza ko mushobora kuba mubabona kandi si n'abana gusa iyo ubonye nk'umuvyeyi ahetse umwana ari kwibaraba ariko yasega n'urya mwana burya azosega ariko reka tuvuge yuko ico kibazo ari ic'igihugu hanyuma tugerageze kugitorera umuti kuko nta gateka biduha iyo ugiye mw'ishuri ugasanga abana basivye ntuzimvu ariko naha ayo nkaca ndahagaruka ko mwize mvuga nti uruhara rwa twese twumva umwe wese ahari kw'ishuri murabona hari aho umwana acererwa tukamukankamira canke tukamukubita tutigeze tubaza n'igituma yasivye hanyuma n'imico yaratitutse ku bavyeyi n'abana igihe rero natwebwe abantu bakuze tutaberetse yuko twitwara neza dufise imico myiza burya n'abana babitoyi baca batwigirako ariko nkuko nabivuze reka ko tumaze kubona yuko abana batitaweho hari abana bandwandwa ko nkuko mwakivuze reka twumve ko twese ari umwitwarariko wese aho umuntu ari mucajejwe ahashoboye nibaza ko twoshika kugwaruka rwiza ko twifuriza ineza twebwe bakuze reka natwe twifurize abantu bose duhereye ku mwana yego bisanzwe muri iyo bushikiranganji n'indero hari muri no misi haravuga ko hari ibitigiri byinshi by'abana baba barahevye kwiga iki gikorwa muri mwoco bakiri mu bizozana imisho kuri abo bana ibyo bitigiri bivuga yuko ari abana benshi baba bariko baraheba kwiga ingingo zitandukanye zifatiye ku bukene n'ibintu byayo bifatiye ku guhohotera agateka k'abana ego mu bushikiranganji turamaze kubona yuko hari abana baheba amashuri ku zimwe ku bukene ariko ubu turamaze kuronka ibiharuro vyinshi dusanga abigeme naho nyene ari benshi gusumvya abahungu abo bigeme nabo baheba cane cane batwaye inda bakiriye mu mashuri nazo nyene dutegerezwa guhaguruka kugira ngo turabe yuko twozigwanya na cane cane ko biteye isoni ya mico yatitutse usanga bamwe bakubwira ati ni data ni musazanje ni umwigisha n'abapolisi eka twese nyene twumve yuko ibyo bitobirwanya hanyuma twumve rero yuko turondera akazoza ka twese hari igiti kirimo mufise c'abana mbega neza kuko bitanga ari mashirahamwe bashobora kuba ari byo c'abana baba barahevye mu mwaka ugeze ntabyo nabyo ariko ndabifise twaregeranije ibiharuro by'abana bahevye cane cane turabiye kubatwaye inda z'amashuri ku ntara hamwe tukanamenya na base n'abatavise base ciciganye twaragivuze mbure hariho umudamu ngahaye abijejwe yobiba aho nyene vyanganje biravuga yuko ibintu bimwe n'amatosto yavuga yuko abana mu mwaka w'icenda batazosa gukora ikibazo bikavuga yuko kumbe ngo bazohora baraba ibice ca mbere ca kabiri hoba hariho imvuzo bazaratumye ifata ivyo vyonyene mwumvise sivyo reka ndabaho umuco ikibazo co mu w'icenda mu myaka iheze tumaze kugitunganya gatatu cakora abana bose hanyuma tugaca baheje gukora ico kibazo tugaca dusanga hariho abaca baheba batabandanya umwaka uhere babazwe mu gice ca gatatu rero tugaca dufata n'ingingo zo guca tuvuga tuti wewe ntukiri umunyeshure akwije tugaca tubirukana ubu rero twarahinyanye tuvuga tuti ikibazo kizokorwa na bose bazogikora mu gice ca gatatu mu mwanya wa bya bibazo bakora mu gice ca gatatu
uriya hazokorwa ico kibazo ayo manota bazoronka niyo azoshaja kuri rwa rupapuro rw'amanota nk'amanota y'igice ca gatatu ariko kunguruzwa tuzoraba ayo manota y'ikibazo birumvikana tuzoraba amanota hanyuma kudubura rero tuca tuvuga tuti hazodubura nk'uko ibibanza byari bisanzwe bihari baravye amanota bafise mu ishuri misanzwe tugarutse nka kwa kundi ko mu wa gatandatu kera mu wa gatandatu batora ikibazo cyo kuja mu mashuri yisumbuye yaragenda hanyuma gucana nawe akadubura. umufasoni Janviere Ndirahisha yanavuze ko yafashe umwana yiyanditse ko bimwe bita tatouage mu rurimi rw'igifaransa mbega none byaciye bigenda gute se rero araza muri babyeyi n'umushinga amateka apana bamwe bake ari ubu umushinga amateka namubwira muvyeyi nawe uri umushinga amateka twitore duhanurike akazi kiwe barenda mu ngendo rero muhe itongo rime ngo bararima akazi kabyo ingingo ndayifata kwera rero ni ndamwekana neza ibyo bintu kandi abantu babikora n'abantu bari mu mice tutazi ibyo baba barimo icyo yakoze rero acagenda kubikurako acaja kumubagisha yamubagishije acaza n'ikiguma reka kore umuntu arayifashe nimugobe ngo hano nja mumpa umugambi aha ku mugongo aha ku mabere biruzuye reka yewe ndagumizemo bose bakanyuma nafashe ubwo kwirukana bacavuga bati biremewe ndamubwira rero nzuzi wawe unyereka abandi babifise n'ababibakorera ariko amashuri menshi aho i Bujumbura biruzuye ziruzi izo tatouage muraraba abantu babisiga bariya abantu b'abazungu ijya mico yabo ntayo dufise kandi abana nabo baba bakiri batari abazungu ntavyo baba bafise baza kubisiga bariko barakora ibintu tutazi mumfashe rero siko kandi mwabinyemereye murakoze kubyemera